agakino rero muhejeje kubona ni nko kwerekana kera uko byahora bigenda aho abana b'abakobwa bagiye gukora imirimo kurondera inkwi kurima ariko baca baronka akanya ko kuganira bagashobora gutamba nuko rero mwaje kubibona aho n'umwe aca bakebura ati umwanya watujane dusubire mu bindi bikorwa nibaza ko mwabinahuwe urakoze gusa Anaïs nk'uko mubibona ndi kumwe na Anaïs nyegera none yanini ukuri isiko babwiye no munsi rero muza guteramana nanje Armel Niyongabo hamwe na Anaïs Iragira mudukomera amashyi bazi Egome twagomba duha ikaze abari ngaha bose kandi tubaramutse twongere tubifurize ibihe byiza uno munsi ku munsi udasanzwe aho Uburundi buramuka uno munsi butora umwigeme aciye ubwenge kandi mwiza kuko ntabo tubuze ariko uno munsi dutora umwe wa mbere n'abandi babiri bakurikira kugira ngo dushobore kwerekana ko igihugu cacu gifise abashobora kugiserukira kandi babikwiriye. Yego nkuko Armel Niyongabo yaje kwivuga muraza kubona bikemeje kubona intango nko tuje kwivuga hariho rero n'ibindi muza kubona muganagira ndabasabe mu akanya gato aho bajya bigeme baza ngaho imbere bakicambaye imvutano aho mugira bafata isanamu na nyakubahwa Icubahiro Fastoni Angel Ndayishimiye bakabasha kwifatana agasanamu ko mubivuze. C'est les candidates de Miss Burundi qui reviennent sur scène avec la houe, je ne sais pas comment je pourrais dire, le bois c'est ça? Le bois, voilà. Elles vont pouvoir prendre une photo avec la première dame, s'il vous plaît. J'espère que les photographes ne vont pas rater ce moment. Merci encore une fois, chère candidate. Vous pouvez retourner de l'autre côté et vous préparer pour numéro. Mengo abwiye barindire gatoyi